Makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE. Kusaha 11:2 ninonga kuri yosa nyene mu manuko bw'igihugu cy'u Rwanda cyutse mu bakunzi mu kwando kurekera mbaje kuramutsa nonga n'abekaze mano makuru amakuru mukurikira muciye ku bunyangurukano menyi kuri baze 3 akaburungu RPA akaburungu BI mwe gw'ivyuma ni sikabera gufata amasanamu nawe ni engineer Egide Mwemero ano makuru akabagizwa zino ngingo nkuru zikurikira. Abagwanyi bane barishwe batatu n'ibikoresho bitari bike vya gisirikare birafatwa hari mu gitero caragikozwe mu manuko bw'igihugu cy'u Rwanda n'abantu baje bazaranye mu gihugu cy'u Burundi mwana makuru murabikurikira. Igihugu cha Tanzania ngo kigiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo igihugu cy'u Burundi cinjire mu muryango w'ibihugu vya SADC byaraye bimenyeshejwe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu. Naye mu igabane ku isoko cuno munsi tubabwira ukunikiza ca coronavirus cagize ingaruka ku bworozi bw'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Mukanya idonido. Nasokani kwa ikaze mwana makuru meje kwabwira mu ntango zayo abagwanyi baje bazananye mu Burundi bane baraye biciwe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda mu gihe bari bagavye igitero muri ico gihugu. Amakuru RPA ifise yemeza ko hari abagwanyi batatu bari mu minwe y'igisirikare cy'u Rwanda nayo ibikoresho bitari bike bari bafise bikaba navyo nyene byarafashwe. Josiane Muzaneza. Ico gitero cazananye muri komine ya Bukinanyana y'intara ya Cibitoke nkuko amakuru RPA yaronsa bimenyesha ngo hari nk'igihe cy'isaha 6:20 z'ijoro aho uyo mugwi waja bukuru bibe Uburundi buhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda uraheza uja kugaba igitero ku kirindiro c'abasirikare b'u Rwanda kiri muri segiteri ya Ruheru district ya Nyaruguru mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda. Isoko rya RPA muri komine Bukinanyana rimenyesha ko imbere yuko haba ico gitero abanyagihugu baho bari bamaze iminsi igera kuri 3 babona uruja n'uruza rw'abantu bitwaje ibigwanisho ku mitumba ya Bugogo na Barizo ifatanye n'ikibira. Ku ruhande rw'u Rwanda baremeza ayo makuru nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'u Rwanda bamenyesha ko abasirikare babo bahanganye n'uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho baje bava mu Burundi gushikaho babatesha bagasubira iyo baje bava. Iryo tangazo ryemeza ko abo bagwanyi barenga 100 bane muri bo bakaba barahasize ubuzima mu gihe ku ruhande rw'abasirikare b'u Rwanda hakomeretse batatu. Uretse rero abo bagwanyi bishwe ngo hoba hari n'abagera kuri batatu bafashwe ndetse n'ibikoresho bitari bike bari bitwaje bikaba navyo nyene vyarafashwe. Aha twovuga nk'inkoho n'ibikono vyazo, amasasu, amagerenade, imyambaro ya gisirikare, ibikoresho vyo mu gikoni hamwe n'inyama zo mu makopo zifise ikidodo c'ingabo z'u Burundi. Mu kurangiza iryo tangazo, igisirikare cy'u Rwanda kikaba camenyesheje ko kigiye gusubiriza mu ndumane abo bagwanyi kuko atari ubwa mbere bagaba ibitero bene ivyo. Uruganda rwa RPA rwarunde Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo agire icashikirije ariko akaba atashimye kwitaba telefone yacu. Hagati aho n'ikiganiro yavugira igisirikare cy'u Burundi yari yemeye kwiremesha kubamenyesha makuru kugira ngo atanga umuco kubijanye n'ico gitero n'icavuye kikiba kumvo gushika ubu zitaramenyekana. Arakoze Josiane Muzaneza. Dutandukire ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi habonetse abandi bagwayi 26 bakaranda coronavirus. Byatangajwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 Ruheshi. Mu itangazo ryabwo ubwo bushikiranganje buvuga ko abagwayi bashasha babonetse mu bipimo 493 vyakozwe. Ubushikiranganje bunamenyesha ko mu bagwayi 50 bahora mu bitaro 22 batashe. Gushika ubu rero abagwayi ba corona ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwemera babaye 170. Itangazo ry'ubwo bushikiranganje ryaheruka ryari ryo kuwa 20 Ruheshi no kuvuga ko haraciye indwi yose. Amahoro keza.
reka nta mahoro twaraye dusubiye ku Burundi mu banyi kandi mana yanje we yafashwe agira ubushuhe akamene ku mutwe agacika intege agakorora akuma mu mihogo atangura kubura impwemu aratinda aracikana aguye muhira sha yari afise ibimenyetso byose byacakiza c'umugera corona kugiye nyene wumva ivuga wa muvyeyi none ko mutamutwaye kwa muganga yego mama kwa muganga twaramutwaye ku bitaro birenga 4 wa muntu we bamuha umuti w'ubushuhe ngo natahe ukabona neza ko ariko baratwikura ntibyoroshe keza ibyo si ubwa mbere bibaye si n'ubwa kabiri nukuri kandi leta irabizi ikigira sindabibatwa aha rero leta idahagurutse ngo ive mu gacerere ifata ikibazo ca coronavirus mu ntoki abarundi baracapfa Turamandanya n'amakuru twabateguriye indwi irarumanye umwe mu bakozi bishira hamwe ricungera umutekano w'ingo top security aburi wirengero ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Anise Ndayishimiye akaba yitavye telefone mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu rishira uwa gatandatu w'indwi irangiye gushika uno munsi mu muryango wiwe bavuga ko atakayambukiwe ndetse bamwe mu bo twayaze bavuga ko atacizere gihari cyo gutora uwabo ari muzima Idonido na Onezime Dushimagize haba mu muryango wa Anise Ndayishimiye canke mu bakorana ku kazi bavuga ko amakenga ari yose kubona inyuma y'iminsi indwi atana hamwe baramenyesha uwabo yapfungiwe canke yajanywe uwo Anise Ndayishimiye akoresha hamwe ricungera umutekano wo mu ngo top security akaba acungera urugo gwishira mu giriteka ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi aho bari basangiye akazi bavuga ko yitavye telefone nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro ku munsi wa gatanu w'indwi heze ariko kuva ico gihe gushika no munsi akaba atarigera agaruka ku kazi amakuru ava mu kibano cari cicaro c'iryo shirahamwe giriteka yemeza ko ahubwo basanze imbere y'amazu yabo ikidengeri c'amaraso ku munsi wa gatatu mu gatondo ariko ko batokwemeza ko Anise Ndayishimiye ari we yoba yarahiciwe ngo kuko atakiziga cigeze kiyatogwa mu muryango wiwe bati ndugure twamugina twarondeye mu busho butandukanye no mu bohero rikuru rya Ngozi hose batubwira ko atawuriyo ndugaye twamugina ikindi bamenyesha ngo nuko ata muntu numwe bazi yarafitaniye amatati n'uwabo basabwa ipolisi kunyarutsa amatohoza na cyane kurondera bamuhamagaye kuri telefone yiwe ngendanwa imbere yuko aburi gwirengero Arakoze na Onezime Dushimagize tuki mu gisata cy'agateka kazina muntu ima y'imisi yababa indwi bafungiye mu gashoka BSR abakozi indwi bishira mu ricungera umutekano wo mu ngo ASEC baridegemvya amakuru RPA yaronse amesha ko uwa mbere yarekuwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu mu gihe bagenzi we batandatu barekuwe kuri uyu wa gatandatu bari bahagaitswe kuri uyu wa mbere na komiseri Magogwa Guillaume mu gihe bari bahagaitse akazi kugira bagaragaze umubabaro bafise ujanye nuko abakoresha babo babarenganya mu kutabaronsa ivyo bemerewe n'amategeko Amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije amezi 8 n'imisi indwi bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isuramwo imanza ya Nahangwa zimaze kwaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe Christine Kamikaze Agnes Ndurubusa Terence Mpozezi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'indwano ko zirahuza abajeje umutekano n'umuhari witwaje ibigwanisho Tabara muri komine ya Musigati bagirizwa ndugwe twamugina kugerageza kwifatikanya bidagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ndugaye twamugina ikinyamakuru iwacu bakorera kikaba gitekanya kuguruza urubanza muri sentare na Hinyuzwa Mucho kitatanyene cy'agateka kazina muntu igikorwa cy'abanyagateka kazina muntu namesha makuru cyo kwigisha abanyagihugu agateka kabo kiraburagizwa na leta y'u Burundi ivyo bishikirizwa na Dona niyo ngendako
umwe mu bandi hagati y'akazi na muntu ari mu ishyirahamwe Fokode ahasigura ko leta y'u Burundi yari ikwiye gufata nka nkama ibikorwa byabo ni mu butumwa bwa 14 kwisekeza y'abandi hagati y'akazi na muntu mu Burundi CBDDH kurikira Dona niyo ngendako abantu amashirahamwe ategamiye intwaro n'izindi nzego bifitiye ububasha bafise uruhara ntangere rwo guhimiriza abanyagihugu kuruta ku bibazo bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu hamwe n'ubwigenge shingiro na cyane mu bikorwa vyerekeye indero inyigisho hamwe n'ubushakashatsi muri ivyo bisata mu ntumbero yo gushimangira neza ugutahurana ukwihanganiranira amahoro n'imigenderanire myiza hagati y'ibihugu no hagati y'abantu badasangiye urukoba n'amadini bakagumiza ku muzirikanye kahise gatandukanye k'abantu n'imiryango bariko bakoreramo iyo tuvuze gushiraho iciyuka ciza bisigura kurekera abantu uburenganzira bwabo bwo kwishira bakizana mu gushiraho amabwiriza n'amategeko yisunga amasezerano mpuzamakungu igihugu cateye ko igikumu hamwe no gushaka kwa leta ko kubahiriza no guteza imbere uburenganzira n'ubwigenge mu gihugu cy'u Burundi kubona bagirizwa ivyaha vy'agahomerabunwa vyo guhohotera agateka kazina muntu bari mu barongoye inzego zihambaye z'igihugu vyerekana ko ugukingirwa kw'abaharanira agateka kazina muntu bikiri kure nk'ukwezi maze bigatuma imigwi itandukanye y'abanyagihugu cane abahurikiye mu mashirahamwe yigenga abamenyesha makuru amashirahamwe ategamiye leta amashirahamwe y'abanyagihugu abaharanira agateka kazina muntu abikorera utwabo n'abandi batakaza icizere ku nzego z'igihugu kuko zisuzugura igikorwa cabo kandi zikabitiranya n'abansi b'igihugu leta irasabwa gukora igikorwa cayo co kugenzura no korohereza ibikorwa by'amashirahamwe yigenga ibimenyesha makuru n'amadini ariko itavyivanzemo uyo akaba yari Dona Niyongendako umwe mu banyagateka kazi na muntu ari mwishira hamwe Fokode mukaya tatandukira mu gisata ca politike intwari bereye hamwe n'imibano humura Burundi mu gisata ca politike igihugu ca Tanzania caraye cemereye Uburundi ko kigiye gukora ibishoboka vyose kugira gifashe Uburundi kwinjira mu muryango w'ibihugu vya SADC ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa Tanzania kuri uyu wa gatanu mu ijambo yashikirije mu birori byo gusezera ijyanyuma nyakwigendera President Petero Nkurunziza kuri uno wa gatanu ni mutwateguriwe na Innocent Valente Singirankabo Mwijambo ryo guhoza Uburundi n'abarundi babuze uwo batanka Petero Nkurunziza Kasimu Majaliwa umushikiranganje wa mbere wa Tanzania yavuze ko iciyumviro cyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu vya SADC Petero Nkurunziza yari yakivuganye na mugenzi we Magufuli ariko ko ababajwe nuko umuhisi yashengeye ico ciyumviro kitaraja mu ngiro Tanzania n'Uburundi si bihugu vy'ibibanyi gusa ahubwo ni bihugu vy'ibivandimwe igikorwa gikomeye yasize akoze Nkurunziza nuko yasize aganirije Perezida Pombe Magufuli umutegetsi mu muryango w'ibihugu vya SADC ku Burundi bwo kwinjizwa muri iryo shirahamwe turababaye cyane gose kubona Nkurunziza ashengeye uwo mugambi utaraja mu ngiro mu birori vyo gushingura Petero Nkurunziza umushikiranganje wa mbere wa Tanzania yarongeye aramenye ko igihugu ciwe ciyemeje ko kigiye gufasha Uburundi kwinjira mu muryango w'ibihugu vya SADC turafise ivyizigiro ko wewe wamukoreye mu ngata uzoshira mu ngiro uyo mugambi twebwe Tanzania dushigikiwe na perezida wacu Pombe Magufuli tuzogufasha maka tubonye Uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu vya SADC kuzoba ari nko guheraheza igikorwa cyasizwe n'umuhisi Petero Nkurunziza yari yaravyifuje cyane ku Burundi bwinjira muri SADC tubibutse ko Uburundi bumaze gusaba inshuro zibiri zose kwinjira mu ishirahamwe ry'ibihugu
bw'ibihugu vya Afrika y'Amajepfo SADC bukankigwa. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa Ruhuhuma 2017 be no mu kwezi kwa Rusama 2019. Arakoze na Inosa Valente singira nkabo twandanize ano makuru mu gisata c'intwari bereye abanyagihugu muri zone Ndava commune ya Buganda mu ntara ya Cibitoke bamaze amezi arenga 5 batagira umuyaga nkuba. Muri kino gihe bamensha ko uruhombo ari runini kuri bo kuko ibikoresho bari baguze bize ko bahawe umuyaga nkuba byose ubu ataco biriko birabamarira. Uyu muyaga nkuba bari bawuhawe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Walter Kwizera. Ibikorwa vy'itangwa ry'umuyaga nkuba muri komine Buganda vyari vyuguruwe na Joseph Butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu hari mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo. Ariko uyo muyaga nkuba ntiwigeze uhamara kabiri bitewe n'icuma bita transformateur caciye gisha. Uyu munyagihugu waho aravyigana. Wari watanzwe na komine kugira kwa miliyoni 500 hama Joseph Butore niwe yaje kuguco gihe umuyaga nkuba ku mugaragaro utamaze kurengana aho nyene byacitwa mu nyamaze. Kandi ifuko yacyo gitanga umuyaga nkuba nyene kigabamaneka hejuru. Nta mwanya muremure yakoze hano kwezi yakoze yakiturika bamaze guturika acatugira ngo bagiye kuyikora bamaze kwitwara nk'icyo nkazisha nka 6 baduhaye mu kwezi kwa 12 kugeza uwo mwanya nkuba yakwa kawana kuko abantu bari baguze makontera abantu benshi nta muntu mwashaka kuronka umuriro. Uruhombo ku banyagihugu baho muri kino gihe ntirugira uko rungana. Uretse ko ivyuma bari baguze bikoresha umuyaga nkuba uyu munsi ataco biriko birabafasha ntibanabona uko bagiye kuriha ingurane basavye mu kubigura. Abanyagihugu bo bararushe bamwe babuze amakonti batazingurane mu makopeke mu mabanki mu mashami runaka rero umwanya yashaka kubafatira imitungo yabo. Abanyagihugu benshi bari baguye amakeye y'amashini ikoresha umuyaga nkuba zihora ubudodo cyangwa ibigori abandi nabo bari bazazira zitugira ivyuma abandi nabo bari bagurije amasaro urumva aho twone uruhombo rukomeye kandi ibyo byose bariko baravuga ati twege twazingurane mu ishishikira mu gihe gitoya. Abo banyagihugu bagiriza mustaneri wa komine Buganda kuba ari we yanyuruje icuma gishasha gitanga umuriro cyari kibagenewe. Yari ishaje abakora bari ahandi hantu yari ishaje igeneweho abakora yariwe na mustaneri n'abo bantu bari babize iyo soko. Ukuvuga aho aguma agenda gukora kugira ngo barare n'isi bahawe kukigira isoko yabo bari bahawe ko yogera yaraza bakava bagiye gukora bakakita akamanika ngo bari mu byakumiringo n'cyangwa cyane cyane aho nyene kujya mu mazi y'abari korarorera. Ngo abanyagihugu ko bakagira amasingano ariko kwiga kwama tuzanitsino cyapfuye none reka yarabuze amahera ku batransport ikomeye yatutanye ndamunye cyane. Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu bahi Buganda uruganda rwa RPA twarondeye Emmanuel Bigirimana aramutwa komine Buganda atani insiguro nyinshi yiri waratanga yatumenyesheje ko abo banyagihugu bafise umuyaga nkuba. Arakoze na Walter Kwizera tuve mu ntara ya Cibitoke dukubitire mu ntara ya Rumonge aho kwezi guheze hibonekeza ubukene bw'isukari muri yo ntara. Abanyagihugu baho bakamenyesha ko n'isukari nkeya ibonetse itangwa ku kimenyane kandi ku giciro c'umurengera. Marie Ange irakoze. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi isukari yabaye nk'umuzi wibuye mu kiringo c'ukwezi isukari ahigize ngo iraboneka itangwa ku kimenyane. Ahize kiringo c'ukwezi iboneka rimwe ahigize naho biraboneka ngaha mu Rumonge n'ahantu bita ku Kabirya naho woba ugize icyo batanga ikiro kimwe ku 2005 iyo yabonetse aho hantu mugana nyine bayitanga ku kimenyane. Nkuko abo banyagihugu babandanya babimenyesha ngo naho ibonetse imara umwanya rumara kandi abayidandaza bakayigurisha ku biciro bishakiye. Kandi ni hanyine ibonetse imara umwanya mu rumara baca baza kuyirangura aho nyine abantu hanyuma bakaza kwidandaza 33 abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge bavuga ko gushika ubu bataramenya igituma isukari ibura. Twarondeye Bigirimana Juvenal buramatari w'intara ya Rumonge co kimwe na Nitanga Celestin mustaneri wa komine Rumonge telefone zabo zahamagara hakaburu witaba. Arakenuye na Marie Ange irakoze utandukire mu gitata kivuga amakuru ajanye n'impunzi ishami gitaho impunzi kwisi HCR ishami ryo muri Uganda riratabaza amakungu kugira rifashwe mu kugira ribandanye kugarukira ku mpunzi. Leta y'igihugu ca Uganda yo igabisha gusubiza mu bihugu vyabo impunzi mu gihe amakungu atotanga imfashanyo batazamibura.
Kw'iradiyo y'abafaransa RFI igisata c'igiswahili John Burton aserukira ishirahamwe Haseri muri Uganda yamenyesheje ko ubuzima bw'impunzi zirenga umuriyoni mu minsi iza buzoba buri mu kaga. Uyu mukozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisata citaho impunzi avuga ko atamahera basigaranye yo kubandanya bitaho impunzi. Ivyo rero amenyesha ko vyatewe n'ikiza Corona. Aha John Burton avuga ko guhera mu kwezi kw'icenda uyu mwaka ataburyo bazoba basigaranye bwo kubandanya bigisha impunzi, bazivuza, bazifungurira be no kuzifasha mu bindi bintu byose bakeneye. Ubuzima bw'impunzi buzoba bumeze nabi cane. Ibicishije ku mushikiranganji Erari Oneke ajejwe impunzi, leta ya Uganda imiyesha ko nimba makungu adahagurutse ngo akore ico ajejwe igiye gusubiza iwabo abatari bake mu bihugu vyabo. Maneno ya wakimbizi hiyo pia pana maneno yetu ya Uganda ni maneno international. Aha mushikiranganji Erari Oneke avuga ko ikibazo c'impunzi atari ikibazo cega Uganda ahubwo ati ni kibazo c'amakungu. Kubwiwe rero amakungu abwirizwa gufasha mu gutanga ivyankenerwa. Mu gihugu ca Uganda hariyo impunzi z'abarundi zababa ibihumbi 50 kubera ikiza corona. Izi mpunzi zimenyesha ko imfashanyo bari basanzwe baronswa zihitiye zaragabanuwe. Arakoze batazamiburo iganiro muri Burundi muri kurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mwigabane ku isoko cuno munsi tubabwira ukuntu ikiza ca coronavirus cagize ingaruka ku bworozi bw'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda. Thierry Bigirindavye niwe akidushikiriza. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu ntango z'uno mwaka twari twabashikanye mu borozi bitungwa bito bito mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Ubworozi bwabo bwari bwateye imbere cyane ugereranije nuko bari batanguye naho n'intambamye zitabura. Uno munsi twasubiyeyo kugira turabe ingene ubwo bworozi bwifashe muri ibi bihe bidasanzwe by'akaranda ka COVID-19 kugarije isi yose u Rwanda rudasigaye inyuma. Ikigabane ku isoko cyo kuri 70 Ruheshi umwaka wa 2020 kiremeshwa na Thierry Bigirindavyi. Ndabahaye ikaze. Ubworozi bw'inkoko, ingurube eka mbere n'inkwavu nibwo abo barundi bo mu ikambi y'impunzi ya Mahama bakora. Haraheze amezi 6 tubagendeye mu karere ka Kirehe mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Mu nyuma bahavuye bashira ingufu hamwe bagirishira hamwe ntucika intege. Mbega boba ubu bifashe gute? Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yarahishikiye. Twariko turatera tuje imbere ariko iyi ngwara yaradusubije inyuma cyane kuko umwimbu sikirenga. N'umubabaro mwinshi uyu numwe muri abo borozi b'inkoko yemeza ko ikiza ca corona cyatumye basubira inyuma mu migambi bari bagize kukubura ivyo bazigaburira n'imiti. Uyu yahisemo kuzigurisha. Nagerageje kuzikura zinaveho kugira ngo abanye ubuhombe uko nabona kugura imiti hanze ntaho naca ntivyanyorohera. Noneho maze kuzisohora n'udufaranga duke narosemwo sinashobora kuronka ngene subizamo izindi ko ntaho shobora kwica wanje kurondera izindi nkoko. Akashitse ku 10 ni kamwe tubiri umuntu ari karagerageza kugira asubire arabe ko yovyura twe turikora ku buryo buke dufise. Saborozi b'inkoko gusa ico kiza cakoze ko naborora ingurube kwabaye uko nyene. N'ingurube twari dutunze zaratewe n'ingwara tubura uburyo tuja kurondera imiti zimwe zirapfa tutanazigurisha ngo turonke amafaranga. Muri kino gihe abo borozi bagize umugambi wo gukorera hamwe kugira bakize ibitungwa vyacitse ku 10. Uno munsi bakaba bageze ku nkoko 43 ariko yamara umwimbu uvamwo uracari muke. Amahera dukura mu magi zidusigira make. Izita muri izo zirashika nka 30 gutyo. Urumva rero amagi 30 ku munsi iyo tugerageje kugura ivyo kuryo usanga tuguze nk'injya ziri mu bihumbi 40 na 50. Wikarikire ucumva yuko inyungu turonka usanga ari nk'ivya bihumbi 10 ku kwezi 15. Urumva ko ari make kandi natwe turagashira hamwe. Kubwabo borozi ngo hagize uwo bafata mu mugongo bafise n'indi migambi janye n'ukorora kijambere izo nkoko n'ibindi bitungwa bigizwe n'inkwavu, ingurube be n'impene.
naho ico kiza ca coronavirus cabahungabanije abo borozi ntibacitse intege nk'uko umwe muri abo borozi mbaza umutima Jerome avyigana. Twaragize umugambi wo kororera hamwe byatugiriye akamaro cyane kujya kuza ijwi ryacu ryarashitse kure biratuma batugira n'inama ati nyabuna mukoreye hamwe vyogenda neza gusumba ubu uye twaramaze kugira nk'ico bitishira hamwe turategereje ariko nubwo batubare cyo baradufasha. Urabona yuko gukorera hamwe bisumba na kure gusumba umwikorana mwenyene cyane tubiri tuvurana ubupfu ushobora kubugwaye ushobora kuba utaramuga umuntu yashikanga ukabuzi ko ibintu byanyu biriko biracungwa atakibazo kihari ndetse n'ivyo dufashanya na vyishi haba ngaha urana umwe ashobora kuba afise n'umunsi nawe udafise kabarakunye kabaragagasabuni mukagurarana mugafashanya. Ukwiyungunganya mu dukorwa dutandukanye dushobora gusahiriza impunzi mu buzima butoroshe zirimwo nivyo abarongoye abandi bahimiriza. Bosco nuko bishatse aserukira impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Murazi neza yuko umuntu ku gatwi kiwe hano mu nkambi atarenza amahera 7,100 ku kwezi. Ayo mahera ni make cyane ku muntu ariko muri umwe n'uwundi abafise utuntu aja gusahiriza hirya no hino nayo yabari tomati agurisha akaronka iryo jana cyangwa amajana 2 arafasha akagura kandi kantu ko gusahiriza urugo. Burya iyo umuntu ari mu buhungiro yiga byinshi ni naco gituma ufise wese ico yokora turumva yuko yogikora ni naco gituma dushishikariza bene wacu ku buryo borondera utwo duke kugira ngo biyungunganye mbega araborora arabadandaza eci umuntu yobora cyose ashobora gushikira yogikora kugira gisahirize urugo n'umuryango wiwe. Ikiza ca coronavirus casize impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'Imahama mu kangaratete kubura aho zica kugira zije kugura imiti y'ibitungwa be n'ivyo bagaburira ibitungwa vyabo vyatumye bimwe bipfa ibisigaye birananuka. Akaba naho haciye hagarukira ikigabane ku isoko co kuri uno munsi. Thierry Bigirindavyi akabaje nako ndakibashikiriza nkabanda bike banuye. Cari kiganiro ku isoko. Arakoze Thierry Bigirindavyi kwigabane ku isoko ajije kudushikiriza nkaba nshimiwe mwese mwateza abire ano makuru nkashimira bagenzanje umwese kucafashije kugira no makuru ashoboye gutororokanywa nkashimira Bisikabera mwe rw'ivyuma cyo kimwe na engineer Egide Mwemero kuri mikro mari kumwe na Hervé NIYUHIRE nkaba ndabasezeye ndayifuza kugira uwa gatandatu mwiza mubugire amahoro y'uhoraho. Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.